reka renda bumvishe audio ndungitse mu gifaransa hanyuma nce ndabumvisha no mu congereza. Inga nga muri French mwumvirize. Ndaza kwiplayinga hanyuma mwumvirize. Salut les amis, j'espère que vous allez bien aimer notre page. Sawa, reka renda ndayisigure mu congereza naho mwumve. Nzakucanza ndayivuze ngaha mu congereza twumvirize ingene biza guca. Hello friends, I hope you like our page. Wowe dukurikirana kuri Facebook handitse New Life Studio Bugenyuzi, nawe dukurikirana kuri YouTube handitse New Life Studio Bugenyuzi. No munsi ndabazaniye tutorial nshasha imeze neza cyane ingene ushobora kwisobanurira audio iyo yose yo kwisi ukoresheje telefone yawe. Murabizi ntumbero yacu no kugira ngo telefone tuzibyaze umusaruro ubundi tuzikoresha ibyo zagenewe. Hari ibintu byinshi ndiko ndabavumburira mukomeze kunkurikirana. Ubwa mbere nabahaye ingene ushaka kwisobanurira ama audio yawe, ama message mwandikana n'abagenzi nk'akarorero uyu Clovis ngomba ko tuganira, ngomba kwisobanurira inyandiko naberetse ingene ushaka guca ngaha ugacana ku turongo dutatu, sivyo? Hanyuma ugashonda ino translate iriyo ukanayemeza ugahita mu rurimi wifuza. Nyimba ari nk'igifaransa nk'akarorero ari nk'igifaransa nayiberetse ngaho ingene ushaka kwandika ati comment ça va, nkabyandika mu gifaransa ngaha hejuru bikaguma byiduza mu congereza. Ndibaza muriko murabibona. Yes my people, murabona yuko iyi trick aba ari trick imeze neza cyane. Nk'ubu nyimba ari n'akantu kanaka ngomba kwandikira umuntu ntamuzi, ndashaka kuza ngaha nkanahinduranya. Nyimba nandika nk'icongereza nkandika ati how are you today, urabona yuko ikibinyereka ati comment vas-tu aujourd'hui, ikabinsigurira. Uno munsi rero ndabazaniye trick y'ingene ushobora guca wisobanurira audio nayo. Urumva kenshi hari igihe uwo muntu aca kurungikira nka audio ukacugira ikibazo cyo gutahura ivyari byo, akacabona yuko bari kurakoresha traduction. Uno munsi rero mugumane nanje gushika impera video kugira ngo hatagira akantu nakamwe kabacika, ndabereka ingene audio nayo uca uyisobanurira. So actually muri WhatsApp iyo astuce y'ingene ushaka kwisobanurira audio ntayo tuza gusangamwo. Ico rero turaza gukenera gukora, turaza guca tufashisha application ngiye kubereka, tuza kurondera hamwe muri Play Store. I think anyone has Play Store. Tuza kwinjira muri Play Store nyene nkuko bisanzwe. Tuza kwinjira muri Play Store nkuko bisanzwe, hanyuma dukore recherche ngaha turondere ibintu twandike talking, translate talking canke traducteur. Twakoresha igifaransa ko abantu benshi nabonye bakoresha igifaransa. Traducteur parla gratuit. Parla. Uza kwandika traducteur parla ucutori yo ku buntu kubera hari zo basaba amafaranga. Yes, murabibona. Ku bakoresha icongereza muza kwandika talking translate. Ku bakoresha igifaransa naho muza kwandika traducteur parla. Yes, hanyuma turaza guca duca hano nyene handitse install aha. Turaza guca duca hano handitse install. Yes my people. Yes. Hanyuma dutegereze ko irangiza installation. Murabona ko ino chaîne iri kuraba ibintu bigezeho cyane, namwe mukomeze kutuba hafi nimutugayisha. Turindire ko installation ihera, turindire iheze kwinstara, hanyuma ndabere nkino ushaka kwisobanurira audio, ukisobanurira amajwi, ukabona uburyo wobikora. Iyi application yashaka no kukwigisha ukumva ingene ibintu nibi bivugwa. Hanyuma my people, mbasabe ku muntu ari mushasha atarafyonda subscribe, laba aha hepfo nyene impande rino zina kuri aka kantu ko gahama ukubite ko subscribe ufyonde, uco na partage abandi, wandike no muri commentaire kubera ibitekerezo byanyu biradufasha cyane. Yes.
turindire installation ko irangira. No munsi nashatse ko tugira ko ngira ndabereka kuko hari igihe usanga application mba nainstalle bigaca bigorana abantu bamwe bikabagora gukora ajya ama autorisation igendera gusaba. Niyo mpamvu nashatse ko tubikora. Hanyuma vuba naho ndabazanira intelligence artificielle nayo nyene ico bita chat GPT robot igufasha nayo nyene kwisobanurira indimi. Yes, my people, still waiting the complete installation of this application. Turarindira aho installation iza kurangirira, ubundi mbereke ingene ushaka kwisobanurira ururimi. Turashategereje installation ya application nyene iritonda, na cyane cyane application zikora ibintu bikomakomeye nk'ibi. Yes, installation irarangiye. Hanyuma installation imaze kurangira, urabona ahantu handitse open, turaza guca tuza tugurura hano handitse open. Turaza kugurura, hanyuma application ku bantu buza ko ari bushasha bayikoresha muri telefone iraza kuzira basaba uruhusha, izira basaba ko mwoyihurusha ngo ikore muri telefone zanyu. So nk'icambere hajya ahantu hambere nza guca mpita mu rurimi nshaka, donc ko no bivugamo. Yes, murabona aha hambere handitse select language. Aha aca tuca ahantu hambere, aha hambere duhite mu rurimi twifuza. Aha hambere duhitemo igifaransa ko arico dushaka gukoresha, donc ici dusigurira mu rundi rurimi twifuza. Aha kabiri reka ce mpitamo nanje English. Sawa, English. Ndibaza biriko biraboneka. English kuri French. Hanyuma ico ndaza gukora, nza guca nza hano handitse microphone. Ndaguca nza hano handitse microphone nce mvuga. Sivyo? Ndaguca nza kuri no microphone nce mvuga ijwi ry'igifaransa, ndungike audio y'igifaransa, nza guca numva ingene nayo iciinsigurira mu Congereza. Ico nkora reka maze mpagarike microphone ya telefone, ko ya microphone zibiri ntizokora. Maze mpagarike enregistrer kubera ntizokora ari zibiri. Nukuvuga kugenda gushika ngaha ahari next, nca ndayihurusha nkafyonda kuri next. Aha ndaza kuza nshonde kuri microphone, nshonda kuri next, nshonda kuri while using the app, donc ndayihuruhusha. Hanyuma iza guca insaba ngo mvuge, muga kwera micro zibiri zidakora, mwebwe ntimuza kuvyumva ivyo ndiko ndavuga. Comment ça va? Je pense que tu vas bien. Comment ça va? Donc ikindi kimwe nabwira ikinyereka ngo Yes, my people, namaze gufata amaji, reka renda bumvishe audio ndungitse mu gifaransa, hanyuma nce ndabumvisha no mu Congereza. Reka ndayiplaying, ndaza kuyiplayinga ngaha. Iyo ndungitse ndaza kuyiplayinga ngaha muri French mwumvirize.
ndaza kuyiplayinga hanyuma mwumvirize. Salut les amis, j'espère que vous allez bien aimer notre page. Sawa, reka rero ndayisigure mu Congereza naho mwumve. Nza kuca nza ndayivuze ngaha mu Congereza twumvirize ingene biza guca bigenda. Hello friends, I hope you like our page. Okay, mwavyumvise ko ari akantu k'ubwenge. Yes my people, n'akantu k'ubwenge. Nukuvuga mukomeze gukora partage nyinshi. Hanyuma aka kantu ko bigisha kubafasha byishora no kaca kanabyandika ibyo wavuze muri audio kaca kanabikwandikira ukacona ingene byo kwandikwa. Thank you for watching.